amagara amahonde n'amafaranga nivyo twifuriza mu mwese mwanane kwikana biganiro cyo kumonesha play yacu kandi n'anya Look Media tegaze mu biganiro cy'inkino ca Look Sports cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 17 Nyandagaro cyangwa kwezi k'umunani mu mwaka wa 2026 ni Boris Ngabire Jules no munsi na sohotse cyangwa twasohotse turi muri za Look Media ndiko na mugenzi Ali Lahis Ndongozi ndakamukije naje ndakamukije meze neza weekend yagenze neza yego no twizere ko n'abari kwa dukurikirana bose muri rusange kabisa bameze neza aho baherereye hose aho bitameze neza twifurize kumererwa neza mu babo ndetse mu byabo abashonje abagwaye abafise izindi ngwane zigiye zitandukanye batafunguye canke abari muri Lendios bana ko tuvuye muri weekend rero twifurize kumererwa neza mu babo ndetse no mu byabo nuko nigano cha Look Sports tuzakwa turabira hamwe amakore karavugwa no muca cy'u Burundi na cyane tuzakwa duca muri basket hari encadrement de jeune ariko iraba hari ya Mwijabe aho byaje ko bisozerwa novuga muri Kuno Women ariko kandi tuzakwa duca muri tennis muri Davis Cup turabe uko gifashe naho bari barasozera nyene muri no weekend ariko kandi abandi bariko barasozera ariko Primus League ariko iratangura ariko aratangura novuga sezo y'uno mwaka wa 2026-2027 aho hari inkino zigiye zitandukanye turaza kwa duca hirya no hino inkino zaho ziraba muri no weekend ariko kandi turaza kwa tuvana mu cyacu Burundi twerekeze mu makungu tuze kuba tuja neza mu gihugu cy'Ubwongereza ni Community Shield aho umugwa Arsenal de Gunners bariko baratsinda umugwa Manchester City ibitsindo bya kuri 3-0 batwari igikombe ca Community Shield ni Community Shield igira gatatu kurande rwa Mikel Arteta ndetse na Arsenal kuva yagashika muri uyu mugwa wa Gunners kuva mu mwaka 2020 nuko turafite n'andi makuru ndetse twaje kwa twategurira reka tumya amate gato cyo tuzanira ibyo y'amakuru yacu Shikamiterambere BCAB nkuko musanzwe mubimenyereye yamitanga ingurane ibafasha kurungika abana ku mashure uko umwaka utashe ingurane isomero umushahara wawe igishu yawe mu masaha 48 gusa iyo ngurane ironswa umukozi ahembwa ku kwezi bacishije umushahara wiwe muri BCAB mushobora kuronswa amafaranga ashika ku miliyoni 10 mukayariha mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna iyo ngurane isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2026 itura ishami rya BCAB ribegereye hageze icyo mubaza hamagara kuri nimero 22 29 71 25 canke kuri 22 29 71 26 shika mwiterambere na BCAB shikamiterambere na BCAB shikamiterambere na BCAB hariyo kabijya nuko turasuye kwaha ikaze kandi mu kiganiro cha Look Sport cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 17 mwaka wa 2026 novuga ko turi neza hagati mu kwezi ni kiganiro novuga cyo hagati mu kwezi tugiye kwa duhera neza muri basket twaje kuba turangiza abe ariko kandi basket yo irabandanye ntitwaje kwa dukurotira novuga basket muri rusange ariko twaje kwa dukurotira abe hariko araba encadrement de jeune novuga muri Mwijabe asanzwe benshi bazi ko ni kibuga cy'urunani ariko kandi ni encadrement de jeune yaje kwa aba ahatandukanye tugira ngo twaje kwa twashikana henshi yagiye atandukanye haba mu makuru asanzwe mukurikirana kuri Look Media ariko kandi cette fois-ci turi ku kibuga cyo Mwijabe byari byifashe gute muri rusange bonaza ko ni tournoi ikunda kuba nibaza ko sinaza ko hari umwaka numwe itaba tournoi iba ku mwaka ni tournoi ya encadrement de jeunes mugabo ana ko birazira ni kuri niveau zitandukanye twita encadrement de jeunes comté ngoba ngo uno musi twaragiye ugiye aho kuri park ukaraba za Kazoza canke izindi academy kuri Totana natandukanye ana ko aho babara abana bakiri batunga Mwijabe abari tournoi ikomeye nibaza ko umuntu ataje kura match izi match zo Mwijabe nibaza ko hari ikintu kiri aho nibaza ko usanga ari match ziri mu etat ikomeye nibaza ko nk'urukino rw'ejo rwa final hagati y'umuguru nani n'umugwa wa BC bana ko ni match irimo tension iteye ubwoba bana ko abafana bari benshi
unani rusanzwe ruri iwabo n'ijana usanga bafite abafana benshi usanga besi abanyengagara baje ari benshi kuri tene gushika mu rwabo nora ko abari turuna irimo etatini turibuka mwakweze turiko turaba Ligue ubona ko ni match zaziryoshe neza ko abantu benshi bavuga ati Abel aize basket iravuye inzu kubona basket mugabo izi tuntu usanga ari tuntu zikomeye ikintu ahanini twavuga kuri iyi tournoi niyaza ko ari ibintu bishika kuri ibintu nka bibiri no munsi uje kuraba ni tournoi twavuze yamiwe abantu benshi naza ko barazi witwa Abdar ni tournoi yama iri organize na Abdar kenshi niko abantu babizi nibaza ko ari umuntu ashobora kuvuga ati hageze ko umuntu ahokonesa amafuru agira ni tournoi ifasha amakademi gukinisha match abana baho hari amakademi usanga ni encadrement mugani bankungene bakina match ngangene bakina tournoi nibona ko ni byaragerageza kwegeranya ama equipe atari make bakinjira muri ama competition no musi ni equipe y'Urunani twaje kwa tubona nibaza ko atagihindutse vuba nubwo bitaraza ko bisohoka Ligue B giye gutanga ni equipe y'Urunani tuzobona muri Ligue B ni equipe za BC za Borhantas n'izindi ubona ko azishira hamwe zikagira nibaza ko hageze ko abantu bakonesa amafu agira hageze ko boneza ko hari haba yaho n'abagize no musi twanda yivuze ivyo nyine cyane naje ko mbona ubushimwe baje ko batanga n'ubushimwe buto mugabo atari buto komite nibaza ko ahanini si sajya amapri ba equipe ahanini niyo tournoi iba organize no musi yo kuraba equipe ya kane ironse 150,000 hari indi equipe nka Desani ni ko equipe atwaye ikombe ironka 300,000 amafaranga si bon si meshi kandi si make yogiye kuraba mugabo ikitwa nayivuze nuko nibaza ko tournoi imaze igihe kinini kandi ugiye kuraba uburyo busabwa ni bwinshi kandi abayitegura nta buryo bunini bafise nibaza ko ari ibintu byo guterereza twarabonye abapartenere bafise umuguru nani abantu bafise bashimiye umuguru nani za n'izindi zitandukanye muganaza ko hageze ko hagira abandi bantu baza kubashigikira icyambere ubu bushimwe bukaduzwa kandi cya kabiri nibaza ko iyi tournoi ya Dara ikaba yitanga ahantu hanini ikaja mu makartier menshi kubera kitova ngahe Bujumbura ikaja ahandi hantu muzindi ntara no musaza ko narufise ko kunzwe kwirikira Rovenef bazoduga mu ntara Gitega umugwa mbere Urunani na Besi narufise avuga ko hari ibintu byinshi bibuze baronse ihoteli baronse iki bagikeneye déplacement y'abajoueurs n'ibindi umva ko akeneye abantu bashaka kumushikira twarumvise siniba ko hari game 6 cyangwa game 7 ariko arasaba ubufasha nga ku departement naza ko ni ikintu gikenewe ngo aze kwashigikirwa tuze kwa tubona ko naza ko ni ikintu ciza muri rusange gose nimba twarabonye akamaro cange inkurukizi nziza twaje kwa tubona zavuye muri Ligue B nibaza ko nino tournoi iza kwa organize na Abdara ni kimwe mu bintu bikomeye cyane byo kwa bifasha basketball kura gato gose naza ko ni naho nyine hagiye abantu bashiramo uburyo bamufashe bafashanya agira iki uno musi kumakuza tuzobone equipe yashikanye miliyoni equipe atwaye ikombe peut-être yashikanye miliyoni equipe ya kabiri tubone nyine habayeho ukwisumira ubwo bizoza gufasha n'abajoueurs aba bana kiyo tubavuga ati tukatwugereza ubuvu agashiruka buze karongerekanye ikindi cya kabiri bwa mbere hari kuri organisation competition muri rusange kuri Abdani ikindi cya kabiri naza ko no gushimira ama equipe yitabiriga ama equipe arabizi ko nta buryo bagiye kuronka mugabo aremera kitabira ibihiga naza ko anashonye ari kico gushima ko muvuga ati tugende kwiyahagura nta kintu kimwe tugiye kuronka tugende kwiyahagura tugiye kuronka 300,000 twayikombe n'amafaranga make cyane ndabona ko ku mwaka ama equipe araza ama equipe arita naza ko yiturwa ni imwe mu maturwa ari afise icyafasha muri basketball cyane mu bakiri bato ashobora guha espace abana bakisuma tara zabo ari nashaka kuvuga ku mugwa wa BC niwo wabaye champion umugwa wa BC umugwa mu Ngagara ana ko ni academy nawo nyine ibintu by'uburyo sikirenga mugabona ko abawurongoye bashiramo ingufu bakabanda ukabona ari top naza ko uravye ngene bashaka guhangana n'Urunani ana ko ni academy bafise avenir mugabo badashikikiwe wese kazoshika he turafise interview y'uwitwa Fernand asanzwe arongoye no mugwiraza ko tuza kumva ibyo yaje kuba tuganira atubwira ati turakeneye uburyo turakeneye ibi nibi nabiri naza kumugwa academy nanye umugwa academy ya BC ari umugwa gutera ingufu cyane kwera ni equipe nze no gusora abakinyi atari bato no gusora abakinyi bari mu Rwanda bagera kuri babiri no gusora abakinyi bari mu mugwa kera turaza kubyuma muri ntuze barafisa abakinyi bariko baratiza hirya no hino umva ko
birerekana ko ni ekipe iri kuyasora abakinyi iri kuraramura abakinyi naza ko rero ni ico nyine nashaka kuvuga ahanini ariko kandi kantu kamwe mbona agakontana je kwangira kugira cyo duheza kuri liganwa na kantu aje kwambona ejo hari cyane kuri match mu minota ya nyuma ya match yari match itandi gose yari match itandi bana ko mu dufate nk'umunota umwe wa nyuma bagiye barakabukanya kuja imbere urabona ko yari tension nini turabona urunani rwaragiye imbere hasigaye 4 secondes bari banganye amanota hasigaye 4 secondes bari baronse yansizi ibiri baca baranga baregariza batsinze biva muri 4 secondes abesi naje guca nayo ibatsinda urabona yari intuze ndibuka ko abaye akairere kugira ngo abesi tsinde panye yabo habaye akaye kugoma nashaka kuvuga ku bintu vya 24 secondes urabona ko nta 24 secondes zari zihari ubwo kubganje naza ko agakonta nagize naza ko birica bajya bakinyi kubera abo bagi mu mutwe ntibashiramo ko ari 24 secondes naza ko mu gihe babitanguye bakiri bato bagikina ajya amakompetition muri quartier birabategura mu mutwe ko 24 secondes bategerezwa kuba bagiye naza ko nico kindi kintu cyo ku nagakonta jeraje ko bangira nyene gato bati ifoko none bamenya gute ko warengeje 24 secondes ntibaziharura naho gira cyane ntibaziharura nico cyaje kuba cicuruna ni muri ako espace gato nibo ngo bagombye gume bahana amapasi bareke gushaka ko urani gwari imbere kandi harasigaye imisegonda nka 28 gusa uvuga ati reka duhane bihere ari twe turi imbere hari umpeti yacatakaza umupira kubera izo rero nyine n'umuntu ari munsi yano bakamu agushuta uvuga ati reka tugume duhana nta 24 secondes baharura ntaki naza ko ariko no hosura kwera kubganje nibwiye ati birashobora kubonora mu mutwe ntibamenye ko izo 24 secondes bagume bazi ko byari byo muri kati naza ko akantu ashobora kosora mu misi imbere cyane kabisa nuko reka naza ko imbere yo kurangiza reka tumvirize ubusanzwe warongoye umugwa ABC cyangwa Academy ya ABC twumve byinshi yaje kwashikiriza navuga inyuma y'uko nabonye ko atari ibintu byari byoroshe hasigaye amasegonda ane twari tunganye ubwo ku masegonda ane twashoboye gutsinda rero ni ibintu byoshe cyane bamavuga ati ni byoroshe gutsindira umunani iwabo mu Ijabe ubwo twebwe bwa kabiri tubikora kandi nibaza ko atabandi barabishoboye ABC yatanguye aciye depuis 2021 ubwo twaronse agreement baronse amastatut n'amagrema muri 2022 donc tumaze imyaka ine dufise amategeko atugenga turavye aho twatanguye turi abantu batoye cyane mugabo ubu tugeze ahantu hashimisha cyane bishikana aho twibwira yuko uno mwaka dushaka kuduga muri première division intambamiza mbere n'ukuronka abantu bari qualifié nobabwira yuko irya ABC twayitangura nari president n'abakoci nobabwira ko abakoci babiri mfise ubu ari abakinyi na foromye jewe nyene narabaforomye bacika abakoci ubu naho bakwaforoma abandi urumva twategejwe kuvyikorera iyo baronka cadre de formation de coach ico cyo dufasha uke equipe ucitwa mu coach ari deja formé ama turagira challenge y'uburyo cyane twafise ikazo cy'uburyo tugamagarira abamambre abantu bose bavyumva kudukontakta kugira baze dufatanye kubaka ABC kazoza nukukomeza formation des jeunes l'objectif nta mahera bizovamo tuzoforma aba jeunes kugira barealize amaheve yabo ubu twababwiye ko dufise abakinyi batanu babiri twatije mu runani babiri muri Kerne n'umwe muri Aigle Noir urumva twa turaforoma turamurira Burundi rero dukeneye duforomere aussi byo muri Ligue B nko muri Première Ligue pourquoi pas guforomera aussi mu makungu rero dukeneye promotion de la jeunesse batere muri Ligue B muri Première Ligue banasoke hanze ABC tura pour les jeunes pas pour nous c'est pour les jeunes fait pas pour nous tugabana inzitizi twidugiye muri Première Division uko nk'ubu James abajene ashika 45 atwugurura imiryango tuduga muri Première Division apana ibintu by'ikuza baradutagira imitego y'imiriye vuba tuzotangura championnat ya association de basketball de Bujumbura turize ko bizokunda nuko imbere ko tuva muri basket nibaza ko hacindwi n'umunsi umwe muguru nani twaye igikombe ca Amstel Basketball League rero
ntitumenyereye nga mu Burundi tubona ama equipe agira ama parade. Twarabonye Arsenal yatwaye igikombe mu gihugu cy'Ubwongereza, abafana ba Arsenal bagize parade nga mu Burundi. Rero cette fois-ci no mu Bwonga mu Burundi batwaye igikombe barakora parade nga mu Burundi. Ni urunani BBC cyangwa urunani basketball club baje kuba bagira parade. Ubwawe ni ikintu cyiza. Buribaza ko ari ikintu cyiza, ni nkuko evidence tubimenyeye, ni tradition nshasha baje ko bazanga muri basketball gira utwatitsa mu bwatsi tuje kwerekana igikombe. Ni ukucerekana baje ko bivuga mu ijambo avuga ati hari abantu benshi bataje kuri departement babona igihe twatwaye igikombe, hari abantu benshi batashoboye gukora kuko narabonye ko baratanze akanya ko abafana bashaka gukora ko bashaka kucifotoza ko bagabikora ko abatari banose aho kandi naza ko ari initiative nziza ku urunani. Ahanini naza ko kwari byari ibyo kwari kwerekana igikombe, hari abakinnyi benshi twabonye batari baje, naza ko nk'abatranje benshi bari bamaze kugenda, twaje kuba tubabona kuri terrain, sinzi ko bamaze kugenda cyangwa ari ibindi, n'abandi bakinnyi bo ngaha nyene b'abarundi tutashoboye kubona kuri terrain. Ariko muri rusange naza ko yari initiative nziza kwerekana igikombe, barashoboye gutwara, barashigikiwe n'abanyejabe benshi kurana n'ubwo mwijabe foko ikintu bakoreye umwaka bashaka gucereka abandi bantu, abantu takunze kubaza ngaha mugabo bwetse ndafana unani bagiye kubona unani ruswa igikombe. Ni ikintu cyiza cyane. Yaha tugire ko tunumviriza kwanza ijambo usanzwe warongoye umuguru unani witwa Aime Nkonyeza aje kwashikiriza navuga muri iyo parade. Ko muntije iyi mikro reka ngire ko nkeza umunyarunani wese iyo bari ngaha yumve yuko ari umuntu w'agaciro gose. Nagomba kubasaba nikomera amashi. Reka ndabigaruke ko naho twari twaronse umwanya wo kubivuga. Urunani rwatwaye igikombe, rwahiganywe n'ama ekipe menshi kandi yarakomeye. Burya nta ukomera adafise abo bahiganwa. Ni ukuvuga rero yuko naho twikeza nugukeza nabo twahiganywe. Turaba mbere ariko nabo twahiganywe yari ama ekipe akomeye, nabo nyene mubampera amashi. Uyu munsi rero nkuko mwavyumvise twaje kwerekana igikombe twaronse ku mugaragaro, tucereka cyane ababa muri quartier kuko niho tugirira imimenyerezo minsi yose. Hari abatashoboye gushika kuri departement ngo babone turonswe ico gikombe, cyane urugwaruka rw'abana bakiri bato bari ngaha. Igikombe rero mwakibonye, ariko ibiri imbere nivyo bikomeye. Ubu tugira twitegurire uzoja guserukira igihugu makungu. Ntituramenyeshwa iyo tuzoja, ariko dutangura imyimenyerezo. Staff technique, abakinyi mufate ko akaruhuko kaheze, indwiza ari ugutangura kwitegura. N'amajambo menshi novuga, ariko nakwara gusubira gushimira umunyarunani wese yo bari ngaha. Iyi ntsinzi ayifisemo uruhara uko ariko kose. Tuve gato muri basketball tuje muri tennis, aho hariko araba iganwa kabisa rikomeye cyane hano mu gihugu cyacu Burundi, iganwa rya Davis Cup. Kwanza no musi twumvise Davis Cup nga mu Burundi ni iki gicapo mu Burundi? Naza ko byerekana ko natwe tumaze kubivuga kenshi, naza ko urukino rwa tennis ari rumwe mu nkino ziriko ziramenyekana cyane mu Burundi mu kwakira zino nkino mpuzamakungu. Urabona ko tennis za volleyball n'izindi
Bara ko tennis sinibaza ko mu myaka tumenyereye za W50 zabaye nyinshi zabaye kama turashika 50. Nibaza ko ni ugiye kuraba tennis nibaza ko nta mwaka mu myaka 5 iheze cyangwa ingahe. Bara shakane Federation Tennis irakirira mpuzamakungu. Nibaza ko no musi ari hindigana ariko riraba April ryabaye hari indi riko riraba uno musi. Ndumva ko tennis urabona ko ira convince aba Federation Internationale ya Tennis avuga ati hari ahantu ni heza hagiziki. Ugiye kuraba ndibuka ko twaje ko dukora interview apana ubu mu misi heze cyangwa kuki baguma bizera Federation yanyu yakiri mpuzamakungu azubwira ati ugiye kuraba dusibuga byiza kandi ni byo sibuga byiza kandi ni bibuga biri hamwe biri muri espace imwe ni bibuga ushaka kwirikirana match 4-5 mu mwanya mu kibanza kimwe naza ko yo ni avantage ikomeye cyane ku gihugu cyo Burundi rero ugiye kumva Davis Cup byari ryambere imbere hano mu Burundi byari ryambere hano mu Burundi nako ni ihiganwa ni competition isample nini cyane muri Mondial Tennis no musana ko nivyo ubundi bwari mu muco wa gatatu ubwo bwashoboye kuduga mu muco wa kabiri no munsi naza ko ni apple nini no musama twobona baravuze ati reka Davis Cup muri group D ubundi buze ko buyakira kandi nico tuvuga ati rero bigiye kuri ntuze kuko nako muri group D harimo ibihugu byinshi harimo ibihugu byo ku mugabane wa Buraya harimo ibihugu byo ku mugabane wa Amerika harimo ibihugu byinshi bitandukanye bivuga ngo nivyo Uburundi bwaduze muri group D ariko bugiye kugira ama challenge akomeye kandi ni byiza ko foko umuntu yimezira kuri ntuzenye zikomeye rusange yari hejuru yari competition nziza cyane yari competition nziza ubona ko ubundi bwaje kuba bwigenza neza bwashoboye gutakaza aho match bwatakaje kuri bakina na Senegal uganiruka ko hari umukinyi akomeye atari hano atahari witwa Guillaume kuri iradukunda naza ko ari nimero M mu Burundi no munsi ntiyari hari kuri match za Senegal ntibashoboye gutakaza bivuga ngo ubundi bwaheje ari bwa kabiri inyuma ya Senegal na Namibia ya gatatu izo zitatu nizo zashoboye kuduga ziduga muri group D inyuma hariyo twacasigara Togo Benin na Côte d'Ivoire izo zashoboye kuba zibandanye muri statu za mbere zabaye statu za nyuma muri competition muri rusange yari antwari tumeze neza yari competition imeze neza niveau organisation niveau ya je dufatire ku barundi berekanye twa Alan Gatoto biyo hirira bikunda bara ko yari barekanye ko ubundi nivyo muri tennis twibukanye ko n'ubwa gatandatu n'ubwa gatandatu muri ku mugabane wa Afrika n'ubwa mbere muri EAS numva ko ari avantage n'ubwanaje ko mbona handicap imwe no musi iyo tuzokina izi competition nk'izi yeske no musi Alan Gatoto canke giyo bogira ikibazo cyo bigenda gutya ko hari abandi bari nyuma nivyo bariko bafata horeve mugabo nibaza ko haracyariho igikorwa kugira ngo bashikire kuri nivo z'abala ni katana giyo heno ko urumva ko byari antwari muri rusange yari competition nziza turashoboye kuvugana na Maître Gilbert Nibigi asanzwe ngo rero rukino rwa tennis aratubwira ibitari bike ubushinwa waje ko butangwa urabona Uburundi buzoronka amafaranga ngana na $10. Mbaku yatubwiye ko n'amafaranga ashobora gufasha abaje bafasha indege ngo nk'uyu byo kumaza ko atawa hano mu Burundi mbako azofasha mu gufasha kuri amatike y'abaje bava hanze twashoboye kuvugana na Maître Nibigi kandi twashoboye no kuvugana na Alan Gatoto uje kuba afasha igihugu cy'u Burundi gushika mu wa kabiri cyangwa mu muco wa kabiri muri Covid eka tubakurikira Ego nyakubahwa President urongo yishira hamwe rya tennis mu Burundi kuva ku munsi wa kabiri muri ko murakina muri rino higanwa rya Davis Cup tugeze uyu munsi wa gatandatu higanwa rirarangiye muyumva gute murakoze ego nkuko mwabikurikiranye kuva dutangura higanwa rirangiye uyu munsi kuri twebwe nakanyamuneza kubateguye tuhiganwa ku mice itari mike kuko higanwa riheze atankomanzi riheze atamukinya arwaye atamukinya akomeretse no kuvuga ku byo twihaye nk'ihangiro yuko higanwa mu makondisiyo meza twabishyizeko icya kabiri dushima kandi twishimira ni ukubona yuko twabonye umukino koko wa tennis wo ku rwego rwo hejuru kuko ibihugu byari byaje byiteguye n'igihugu cy'u Burundi kikaba cyaje cyiteguye icya gatatu twoshima twishimiye kandi ni uko Burundi novuga butahukanye intsinzi kuko buhejeje ihiganwa ari ubwa kabiri mu bihugu bitandatu
ico naco kigatuma kibaha amahirwe yo kuja mu mugwi ukomeye novuga kuva mu mwaka uza ari umugwi wa kabiri. Uyu mugwi twari duhejeje wa mugwi wa gatatu, ubundi rero bukaba buronsa amahirwe yo kuja mu mugwi wa kabiri w'isi yose. Kuri twebwe rero novuga ntihiganwa koko twari dukwiye kwishimira, twe twariteguye, ariko n'abakunzi bose ba tennis maze n'abarundi bose ko mwabibonye idarapo ry'u Burundi ryasubiye kuvuga, bambere riraduga, hanyuma icivugo c'u Burundi turaririmba n'igihagiza Uburundi. Kuri twebwe rero novuga ko tunezerewe n'ingene ihiganwa ryagenze kuva turitangura gushika rigatangura, hanyuma tukarisozera byose bimeze neza. Ubushize mwari mwavuze muti ni inshuro ya mbere mwakiriye rino higana mu gihugu cy'u Burundi, haranagira n'ivyo musavye ubushikiranganje na cane musanzwe mukukira bw'inkino, muranasaba kandi n'igihugu leta yuko hari byinshi yobafasha. Ni nk'ibiki mwoshobora gusaba kugira ngo ishobore kubafasha no kuri no ntambwe muteye mukaduga mu ugira kabiri muri rino higano? Ego burya kugira ihigano nk'iri ribe nuko nyene igihugu kiba cafashije, kuko kwakira abantu bava hanze baza barondera amaviza n'ibindi, igihugu kirafasha ubwa mbere kugira ngo kibafashe binjire mu gihugu. Hanyuma ubushikiranganje bujeje inkino mu Burundi turakorana vyinshi hamwe na Comité National Olympique, bama badufashe mu mugongo kugira ngo ihiganwa nk'iri rishobore kuba. Mwanabonye no mu kurisozera ko uwo no kwita mu assistant du ministre yaserukiye umushikiranje wenyene kugira ngo aze ngaha kandi adutera intege mu byo tuba turiko turakora. Turashima, ariko rero ubu tugiye mu murwi kandi ukomeye, nibaza ko uzosaba uburyo burenze, kuko tuzotegerezwa ngira ngo no kuja nko mu bice vya Buraya n'ahandi, kuko uwo mugwi wa kabiri utunganijwe. Tuzosaba ko babandanye badufata mu mugongo, badufashana n'amafaranga canke batugurira amatike y'indege, kugira ngo iyi mikangara yacu mwabonye aba basore batweretse umupira udasanzwe koko bashobora kugira ayo mahirwe yo kuja muri izo higanwa zo mu murwi wa kabiri. Neza ikijanye n'ubuhinga, abakinyi b'abarundi batumye Burundi buja muri kino murwi wa kabiri, bijanye n'ubuhinga bunguka iki bazoshobora kwitabira amahiganwa yacu kubera ko batanga ikibanza cya kabiri? Ubuhinga ntawuheza, twama turiko turiga, kuko ubu baserukira novuga kandi n'ivyo baserukira igihugu, ariko babandanya kandi bakina ku giti cabo. No kuvuga yuko ubuhinga bwo bategerezwa kubandanya bawuteza imbere, kugira ngo mu mugwi wa kabiri nk'uko nabivuze tugiyemwo, ni umugwi ukomeye, kuko nturimwo ibihugu vya Afrika gusa nk'uyu twarimwo, ariko rimwo ibihugu vy'i Buraya maze no muri Amerika y'epfo. Nukuvuga ko rero bategerezwa kubandanya barushirizeho, naco gituma tuzosaba umukapitene wacu n'abandi bose badufasha kugira ngo tugire ico no kwita imyanya yo kwimenyereza idasanzwe mu gihe tuzoba turindiriye kuja muri iryo higano. N'utuye tuntu nka dutatu mwovuga twoba twarabagoye muri iyi minsi mwari mumaze muri ko murakina, kandi mugaca musaba muti mbega mwodukosora gute? Ndaza kubatangaza, kuko ikintu catugoye sicerekeye sport, nicerekeye ngira ngo ibihe tubamwo, kuko twaragize ingorane amatara akazaracika ngaha ku kibuga, kandi uru rukino ruriko rurabwa ku mateleviziyo yo hanze. Iyo ni ntambamyi, sinovuga ko ari iwacu, ni ntambamyi yo ku Murundi wese, mugabo sinoreka kukivuga nk'intambamyi koko yadushikiye. Izindi ntambamyi novuga nizitoye, kuko twama tuzitorera umuti. Ni vyerekeye abahinga bacu batabamenyereye inkino benizi, ugasanga batevye kuzana imipira yo gukina, ugasanga batevye kuyitora. Izindi ntambamyi, ariko si n'intambamyi novuga, ni n'ukuryoherwa kurenze. Hari igihe abaje kurorera bashobora kuvuza induru kubera baryohewe n'umukino uri kuraba, kandi mukaba muzi ko umukino wa tennis rimwe usaba yuko agacerere iyo turiko turakina. Ariko ivyo vyose sinobihagarara ko, kuko igikuru ningene inkino zagenze, igikuru ni intsinzi novuga Uburundi butahukanye. Nico saba ahubwo ko twese tugumana cane tukitegurira n'izo nkino zizoza mu mugwi wa kabiri. Ego
Burundi buheje gutahukana ikibanza ca kabiri kandi mu kibanza by'ukuri mwishimiye nk'urongoye Federation ya Tennis mu Burundi. Mbega bijanye n'ubushimwe agashimwe Burundi gutahukanye tugahe valeur ingana gute mu bijanye nino nka kurya dufate duhora novuga tugereranya n'ubundi bushimwe butangwa mu yandi matsinda. Ego iyi Coupe Davis nkuko nabivuze ni ikupe ihuza ibihugu ku muce w'isi mugabo hakaba hari amagroupe atandukanye. Muri groupe rero turimo agashimwe uyu munsi ishirahamwe mpuzamakungu ya tennis izoha Federation y'u Burundi kangana n'idolari ibihumbi 10. Si amafaranga menshi ariko sina make kuko azosaba n'imiburiburi yuko aba bakinyi bacu badufashije gushika kuri iryo hangiro dushobora kubashimira tukashobora no kubagurira itike ibasubiza bamwe iyo basanzwe baba. No kuvuga ko aragashimwe twebwe twishimiye, ariko gikuru nama ndakivuga ni ingene tuko turatera imbere mu mukino wa tennis ku mugwi wa equipe na cane ku mugwi w'umukinyi umwe wese. Imana yarabigiyemwo turashobora kuronka qualification twari twarondeye, nabaza ko byose tubishimiye Imana n'ibikorwa twari twakoze. Abakunzi banyu canke federation canke ministere muyisabiki nk'abanonotsi ba tennis? Twe nk'abanonotsi ba tennis ico dusaba federation na ministere n'ukubandanya badushigikira bakabandanya boganiza amarushanwa ari international mu gihugu ciwacu, kuko biradufasha gukina amamatch akomakomeye n'abantu bo hanze, bigatuma natwe tuduza niveau yiwacu. Ku ruhande rwa federation ivyo abayoba yarabafashije n'ivyo yiteze gukora? Kuvyo yiteze gukora nibaza yuko nuko prochaine semaine hariho competition y'abajunior izoba ngaha, babandanya bitegura. Hariho umwana wo muri equipe yacu y'u Burundi yitwa Miki, nawe nakabase competition bizobandanya bigenda neza kubera yabandanye yitegura. Nuko turavuye mu nkino za basket, turavuye muri tennis, unaho tuje muri football. Bariko nabo baratangura ihiganwa rya Primus League Burundi saison y'umwaka 2026 ushira umwaka 2027. Ni nkino zaje kwa zitangura ku munsi wa gatanu ngo tuje ko twigaruka ko ku munsi wa gatanu mu gano ca Lux Sports. Twadukumbuye Primus League en tout cas tumenyereye tumaze iminsi turi mu maboko cette fois turagiye mu maguru. Ni nkino zaje kwa zihera kabisa ku rukino rukomeye cyane, abenshi ngo barabizi ko Vitaro Interstars bayita Classico abandi bakita Derby. Ni derby yaje kuba irangira, derby yo ku munsi wa mbere kuri journée ya mbere kabisa yaje kuba irangira ari igitsindo kimwe kindi baje kwabanganya. Kwanza turagarutse muri mundi ya football. Ego naza ko tugaruka muri mundi ya football, dutanguye no kuri match zimeze neza no mustudiye kuraba ino derby Flambo Vitaro Interstars ugiye kuraba ariko arabundi rukino mu ntara y'Ibitoke hagati ya Vision na Musongati, nayo ni match ikomeye. Ugiye kuraba Makamba Egrenal yakiriye Olympique Star, nako nani twatanguriye antuka ku ma match ameze neza. Ni première journée nibaza ko yaje kuba nta bitanga umuntu yavuga ko nta bitanga byinshi byaje kuba biha umuntu yari yiteze. Twarabonye ko ama equipe atatu yose yaduze, yose yagize ama defeat, yatsinzwe kuri journée ya mbere kandi nta gitangaza kirimo. Mbona yatako nta gitangaza kirimo. Twarabonye umugwa wa Interstars niwo mugwa waje kuba werekana kuri ntuze, niwo mugwa waje kubukina ufise mayo ziri kwa mazina inyuma. Ibintu tutamenyerega muri Primus League. Meme na equipe nationale iramaze kwikora rimwe, irabikoze menga rimwe. Yaza ko ahandi ntibaswe kubona ama equipe nationale. Ariko n'umugwa wa Interstars no munsi utangwe n'intu kubona. Nibuka ko nabonye ko president wa Interstars yari bemereye amafaranga prime de match ya 150,000 mu gihe boza gutsinda uno mugwa Vitaro. Ubona ko batamwe berekana ko hariho utuntu tumwe umugwa wa Interstars waje kubuhindura. Kandi naza ko twarabonye amakuru waje ko bagiye amakuru meza mu Rwanda. Antuka Interstars iratanga icizere ko uno mwaka bashaka kugaruka kurwanira bibanza byari. Okay, bibanza igikombe biragoye mugabo nk'ibyo turaba, kuko Primus League turaba inkino zitandatu za mbere bashaka kubona equipe ingene iri position. Nubwo ishobora gukina inkino neza, inkino 20 za mbere cyanyuma igaca igenda nayo. Nuko antuka ari Primus League muri kuri journée ya mbere imigwi ikomeye yose yaratsinze, Egrenal yaratsinze, Vision yaratsinze. Umva ko izinzo equipe no munsi tuvuga ati
ziriko ziragwanira kino gikombe Aigle Noir yoyo n'umusisi naje kwa muri akantu kuri match ya Super Coupe ya Aigle Noir na Rukinzo baje ko batsinda ibitsindo 2-1 batsinze kimwe banganije kimwe ku kindi baza kugira muri penalty Aigle Noir itsinda 6-5 naje ko mbona umurongozi wa Aigle Noir Reverend Ndekuriye yandika ati turavye Aigle Noir ngene yakinye no munsi byagaragara ko itari muri match nuvuga ngo mu mutwe bo bafiseyo CAF Champions League niko yanditswe nyene maze ati twebwe nabonye ko abakinyi mu mutwe bafiseyo CAF Champions League ubona ko mentalite Aigle Noir ifise no munsi ni project akure cyane nibaza ko rero ni biderekana ko Aigle Noir hamwe inguvu zosha muri CAF Champions League izigarukane kandi muri Premier League antuka bizogana kubona umuntu uza gukonkerasa Aigle Noir. Hari akantu bavuze ngo imigwi ikomeye yose yaratsinze turavuga ati Vision yaratsinze Vision yatsinze nde Musongati nuvuga ngo Musongati si equipe ikomeye no turavye imuri no saison Vision Musongati Vision iri hejuru uko Vision uravye ndabivuga fatiye kuri transfer baje ko bagiye Vision yaro Chris presque aba meilleurs joueurs bose bo muri Premier League makwezi abakinyi bakomeye bakwiye mu ikomakomeye ugiye kuraba no mu Musongati ni umwe mu migwi watakaje abakinyi benshi n'abakadre mu makwezi ico nibaza ko ushize kuri balance wana ko mu ma pronostic Vision iraza hejuru no mugwa Musongati nibaza ko ari cyo kintu umuntu yofatira ko cyane ahandi ni umugwa Flambeau du Centre aho nyine hariho amapoint d'interrogation makenye baje ko banganya match ya tuvuga ati turavye ingene bahejeje saison iheze bigoranye turavye umumenyereza barahinduye umumenyereza uno munsi eski uno mugwa wa Flambeau du Centre tubitege kwiki nibaza ko kuri no rukino rwa mbere bizita baje ko bagira nta muntu anashaka kuyijija cyangwa agira ikimugabo hagumaho amapoint d'interrogation saison iheze ingene bayihejeje mengo bariko racumbagira ukuntu iyi saison bagiye kwita phase retour nako biteje fashe neza nuko ayandi marezi taje kwa aboneka kuri match ya mbere journée ya mbere ya Premier League ni Muzinga aje kwitsinda mugwa Never Give Up Academy gitsinda kimwe ku busa ni goro kino gwaje no kwa runatangura navuga no saison y'umwaka 2026 y'umwaka 2027 Rukinzo yaje kuba itsinda mugwa Panthère Noire FC bitsindo biga kuri 2-1 Vision yatsinze mugwa Musongati bitsindo bigira kuri 2-1 Aigle Noir bitsindo 3-1 umugwa Olympique Star Kanzania United yanganije ubusa kubonye n'umugwa Flambeau du Centre ku kibuga igatwara mu ntara ya Kayanza Bumamuru itsindwa na Message ngo ziraganutse kandi nibaza ko yaje kwitsinda umugwa Bumamuru Vitalo Football Club muri derby yo mu gisagara ca Bujumbura banganye igitsindo kimwe kinini n'umugwa Interstars nayo ngo City yaje kwa itsinda umugwa Young Star FC ibitsindo bigira kuri 2 kubusa navuga ko muri rusangi nuko inkino zaje kwa zigenda zo kuri journée ya mbere canke umunsi wa mbere indwi ya mbere ya Premier League mwaka 2026 tushira mwaka 2027 nibaza ko twaje tubanza tukagarukiriza hano amakore kravugwa hano mu cyacu Burundi tumira amategeko tuyice tuza tubabwira n'amakore kravugwa hanze y'igihugu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazana iwinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi cangeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB hanze y'igihugu tugende neza muri Community Shield mu cy'Ubwongereza aho ari karaba urukino kabisa rukomeye cyane hagati mu Arsenal ndetse na n'umugwa Manchester City harakanaje kuba mbona bavuga ngo umumenyereza wa Man City uno munsi witwa Enzo Maresca yaravuye muri Chelsea ngo ariko ngo Chelsea nishaka kumuvamo so ngo yarayivuye ngo ariko Chelsea nishaka kumuvamo urabona ko Chelsea yamukunda kabisa izomuguma inyuma ubu rero cyane baza ko ugiye kuraba ino match ya mbere atanguriyeko buri nawe umenyereza wa mbere mu mateka ya Man City ahereye kuri urukino rwa mbere rw'uwo rubaye finale niwe wa mbere kandi ariko finale ngene igenze antwe igenze nabi
cyane. Man City yaje kwikira 90 minutes ikreya chance, big chance imwe yonyene mu minota 90. Nibaza ko bon ntitwe iyi match biragoye kumirija kuri match ya mbere, kandi nibaza ko afise akazi gakomeye. Enzo Maresca afise akazi gakomeye. Uno musi ni equipe ya City ugiye gutakaza, bon tureke Pep Guardiola, antuka turazi ko mu myaka yose iheze Man City force yayo yamye ari milieu d'hôtel. Yego. Antuka mu myaka myinshi Pep Guardiola ari muri Man City. Mu mwaka uheze baratakaje Kevin De Bruyne. Yari maestro kuva kuri ya Pep Guardiola hagati mu kibuga. Uno mwaka bongeye gutakaza Silva, bongeye gutakaza na Rodri. Ni presque officiel muri Barca. Nubwo bitaramenyekana. Uno musi nazo ko iyo ni faiblesse ikomeye cyane. Izo ni handicap cyane izofata uno mugwa Man City. Uno musi aje ko bazana Elliot Anderson. Naza ko no mukinyi mu Polivar ashobora gukina ama poste menshi. Mugabo biragorana ngene Enzo Maresca azovuga ati reka ndamushire kuri gatandatu cyane ndamushire ku munani. Umva ko ni bifata muzenye processus itari. Uno musi iyi match ya mbere byari gukunda ko Arsenal mugabo avec première match yiwe, avec abakinnyi afise batandukanye ku maposte, avec abakinnyi yakinije muri pre-season n'abandi batagiye muri pre-season baje isa niyaheze. Umva ko byatwiza kugura ngene yubaka ntuze niyi. Iyi match ya Arsenal d'un côté logique ko nabasha kwitakaza contre Arsenal, kandi bashobora gutuma abona ati bwa bundi hari ibintu byinshi tutagiye, hari ibintu byinshi, hari ahantu henshi tutarakomera, hari ahantu henshi dukwiye kuranforsa, dukwiye kubaka twebwira iki. Muri rusange yaza ko yaje kuba aronka reso kuri Mikel Arteta, yaje kuba Amerika ati umwaka wa mbere faut apprendre cyane. Tuvuge yuko bitodefinisa ino saison yose. Oya, sinaza ko bitodefinisa ino saison yose. Kubera uno musi deja ama transfer acari ko araba. Equipe yashoboga ati turiko turagura musi. Bon, dufate ko Rodri no musi yagiye nubwo ntibiramenyekana, ariko uraza ko no musi canke ejo antuka izo yabaye officiel transfer. Kuko no musi nabonye ko yabaye autorisé gufranga muri Barcelona kugira ngo aje kuba aheza nzenye zizi. Antuka uno musi canke ejo ni izo yabaye officiel transfer. Dufate ko Rodri agiye uno musi, bon nivyo barafise Elliot Anderson yaje kubaza nanguzwe n'amafaranga menshi. Tuvuge yuko hari ikintu aje kwafasha hagati mu kibuga kwa Man City, hari ikintu aje kwa afasha guterera Enzo Maresca. Azogifasha guterera mugabo Pau niveau ya Rodri, Pau niveau ya impact Rodri afise muri equipe ya Pep Guardiola cyangwa muri equipe ya City. Twarabonye absence ya Rodri igihe itegezo kwiboneka agize imvune maze umwaka ndibaza cyangwa amezi angahe. Eske dufate yuko Enzo Maresca atanguye ere nshasha aje kwasubira no vuga ko umugabo akomeye mo. Ni umugabo akomeye cyane muri Man City, muri Premier League muri rusange cyangwa muri football muri rusange. Tuvuge ko aciyashikira ahura n'ibyo bibazo. Eske turaza kwa twitega Man City kuri kwa rwego tumenyereye kuri Guardiola. Afise babakinyi Rodri, Silva, afise Gundogan, afise De Bruyne. Deja iyonye yari umutima wa Man City. Mugabo no musinaza ko nabivuze ko transfer zacanye. No musinaza ko bariruka kuri Ayub Boadi. Umwana twabonye ngo aracari muto, mugabo twabonye yagize ku by'imone nziza ari kumwe na Mahoki. Mugabo nawe Yesu uza avuga ati aje gufata ntuze nya Rodri. Uno musi twarumvise ko avuga witwa Enzo Fernandez, mugabo bisa n'ivyahagaze gatoya. Nibaza ko hazobaho impact Rodri afise. Umukinyi wese woza kwifita uno musi ntayoza kugira. Ucyushira ko na Bernardo Silva. Nibaza ko yari maître doje muri mire ya Man City. No musi ni n'amadepart akomeye, kandi yagiye muri ntuzanye ikomeye. Uje kora nko kuri match yejo, ubona ko Arsenal yari kwiriyamiza hagati. Bruno Guimaraes na Martin Odegaard ubona ko bari ko control facilement equipe ya Man City. Nico kintu cyaje ko kiboneka. Uno musi rero Anderson yaraje mugabo eske araje n'umukinyi mwiza. Umukinyi zagize season nziza muri Nottingham Forest, yagize na Coupe du Monde nziza. Mugabo no musi eske aje gushika gira impact iri direct mu Man City. Uvuye muri Nottingham Forest ushike muri Man City ushugira impact iri direct. Ejo twaje kwa tubona match yakirishije Mateo Kovacic. Eske aracafise ya ntuze ya calibre y'umukinyi ashobora gufata milieu d'hôtel. Ni je nama mbona ndibuka ko igihe Rodri yaragwaye. Pep Guardiola yaje kwakinisha witwa Nico Gonzalez. Kandi mu misi yiwe yakinye yagize ntuzenye nziza cyane. Mugabo no munsi ona ko na Enzo Maresca arafise ukuri mego nta kwaragiye aramwizeye. Naza ko igikorwa kirahari kuri Enzo Maresca mugabo kitoroshe na bukebuke. So Arsenal rero tuvuge yuko
umwaka ishobora kuba izoba ari mu kibuga yonyene nizo yonyene mugabo iri favori ni favori cyane uno musi ni equipe ifise yamaze kugira experience doraganye ishobora kuvuga ati baramaze kumenya ngene Premier League twagwa baramaze kumenya bari bafite umukoci wamanye igihe paraporo y'indi migi yose muri uno musi uziko niwe mukoci afise imyaka myinshi muri equipe imwe muri Premier League ko ni avantage naza ko ibintu byafashije Pep Guardiola mu myaka batwara zine zikurikirana cyangwa n'iki ivyo byari biri experience kumenyera n'ibiki uno musi Arsenal iri favori ibyo kuvuga iri favori mugabo antwe ntizo byoroshe ntitwinjire cyane muri Premier League naza ko tuzoronka umwanya bagira batangwe nabo nyene tuzoronka umwanya wa gatanu ngo tuze kwa twinjira indani muri Premier League ino Community Shield baje kwa igize gatatu Mikel Arteta aje kwatwara nibaza ko 2020 2023 na 2026 tuvuye ko yigaruriye Community Shield boni igize gatatu nibaza ko ino Community Shield ni Chelsea ziba mu muzembo niyo ya mbere atwaye yatwaye Premier League izindi azitwara yatwaye FA Cup kandi ku makuru mfise ngo umuntu yatwaye Community Shield kiretse Man City yabikoze 2018 menga nibuka nimba ari 2018 ntatwara Premier League mbako niyo se ashaka kwireputa uyu mwaka bon aya Man City yabikoze ikiratwara niyo yonyene yatwaye Community Shield ya atwara na Premier League nuko rero nova ko bya bitsindo bigira kuri 3 kuri kimwe twaje kwa tubona Bruno Guimaraes ajya kwa yitwara neza no mvuga muri 3 kimwe 3 kuri kimwe 3 kubusa navuze 3 kubusa byaje kwa biba bitsindo bigira kuri 3 kubusa twaje kwa tubona Bruno Guimaraes ajya kwa yitwara neza muri no rukino na Solis tuvuga yuko no musi Arsenal turavye imiriye yayo kumeze ko ariyo ya mbere ikomeye muri ano ni Bruno Guimaraes naza ko niwe ntuze nico gituma bya bintangaza nyine niwe yaguzwe amahera make paraporo ya Enzo Fernandez Anderson uje kuraba na Sandro Tonali ava muri meme equipe muri Newcastle United aja muri Tottenham none yararengeje amafaranga Bruno Guimaraes yaguzwe muri Arsenal naza ko ni recruitment nziza cyane kuri Arsenal kandi barokrise kuri ntuze bari bakeneye nicyo barafise Zubimendi yashaka kinja poste mugabo Paume Mniva Guimaraes afise akantu niveau technique iri hejuru ya Declan Rice cyangwa ya Martin Zubimendi nara ko ari kafo ikomeye no munsi hamwe Martin Odegaard kuko naza ko makweze ntivyaje ko bigenda neza cyane Martin Odegaard hamwe no munsi yoza gukina kuri ya niveau y'imyaka yiwe ibiheze ingahe anako iyo bari entreje ikomeye cyane muri Arsenal arako yagize match nziza captain Martin Odegaard rero byabitsindo bigira kuri 3 kubusa baje ko batwara ikombe cya Community Shield neza ko naho duce tukakwiza iganiro cyacu rakwese ndagushimiye naje ndagushimiye nshimira ariko badukurikirana bose muri rusangi twifurize kumererwa neza mu babo ndetse no mu byanyu amagara amahoro ndetse no kwagirira twifuriza murakoze nawe utaha